Umuco Wijambo Ministries. The word of God is light. Yesu ashimwe cyane ndabaramukije aho muherereye hose tizera ko mumeze neza kandi mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu tugize umugisha ukongera kubana namwe ndabasabe ubane nanje muri kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze boneho kuramutsa abakunzi b'Umuco Wijambo Ministries aho muherereye hose mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro byacu vya misi yose turabakunda kandi turabasengera sino kwibagira sezubera umuryango w'engaha mu Kirundo. Imana ibakomeze kandi Imana ibahe umugisha. Abantu benshi baramaze gufata ikinyoma bagihindura ukuri kandi bigisha abantu ico kinyoma ko ari ukuri, abantu baracizera. Abantu benshi barizera neza yuko Imana igukunda mu gihe uri kurakora gusa ibintu vyiza, kandi barizera yuko iyo ukoze ikintu kibi Imana bitagukunda. Ariko mu vy'ukuri Imana ntigukunda ngo ni kubera ukora ibintu vyiza canke ngo ikwanye kubera ukora ibintu bibi. Oya, urukundo rw'Imana rurenze ivyo. Niyo mpamvu uyu munsi dufise abantu benshi mu madini usanga bariko baragwana bagakora ibintu vyiza ariko n'ubundi bikarangira bababaye bakomeretse. Pawulo yarabivuze ngo nifuza gukora iciza nawe yarakigwana nk'abo bantu bari mu idini, ngo nifuza gukora ivyiza ikibi kikantanga imbere. Imana idufashe cyane. Rero mu vy'ukuri gukora ivyiza siko kubukunzwe n'Imana, wapi. Kandi nimba ukora ibibi ntibivuze yuko Imana itagukunda. Oya, urukundo rw'Imana rurenze ivyo twebwe twibwira. Urukundo rw'Imana rurenze ico kinyoma twahaye agaciro twimika mu buzima bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere ibice ni 4 ku murongo wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Yesu nashimwe cyane. Urumva, twebwe nivyo turafise urukundo, turakunda Imana, ariko twibuke neza kariyo yabanje kudukunda. Bibiliya y'icongereza ibivuga neza ko Imana yadukunze kera imbere yuko n'amatanguriro y'iyisi abaho. Imana yaradukunda. Imana yaradukunda kandi nta kintu na kimwe gishobora gukuraho ubwo rukundo. Abantu nibashake bigisha ikinyoma gute, abantu nibashake bahindure bagoreke urukundo rw'Imana, abantu nibashake bazana iterabwoba bigisha amadini, ariko ndakubwiza ukuri, Umurundi yarayamaze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha. Nta muntu ashobora guhindura urukundo rw'Imana. Urukundo Imana idukunda nagahebuza. Nagira ngo naguhamagarire tuzokurikirana ibiganiro Sezibera n'umufasha wiwe bakoze bariko barigisha ku rukundo rw'Imana, uzotahura. Yesu ashimwe cyane. Imana iragukunda. Jewe nawe amatanguriro y'iyisi ajaho canke atarabaho twe ntitwari duhari. Rero Imana yadukunze kuva kera, kandi n'igihe tutari bwayimenye turi kuri iyi si Imana yaradukunda. Rero abo bose abo banyavyaha bari ngaho hanze Imana irabakunda, ahubwo bobo amaso yabo ntarafunguka ngo bagirirwe amahigwe yo kumenya urukundo rw'Imana bakunda. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo nabo bayikunde.
kuko natwe tutaragirirwa amahirwe yo kumenya Kristo ngo atwihishurire, twumve tugize urukundo rwo kumukunda vy'ukuri, twumve dufashe ingingo yo kumukurikira kubera urukundo rwiwe. Yesu ashimwe cyane. Twari tumeze nk'abo bantu. Niyo mpamvu ngaha Yohana wa mbere haciye avuga ngo twebwe tugira urukundo, twebwe dukunda Imana, tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Yesu ashimwe. Rero abo bantu b'abanyabyaha bataramenya Imana, Imana irabakunda uyu munsi, ntibaragira urukundo rwo kuyikunda. Niyo mpamvu dukwiye kubasengera kugira ngo babone ubuntu bw'Imana, babone urukundo rw'Imana, hama nabo bakunde Imana. Ariko ntidukora ivyiza ngo kugira Imana idukunda. Oya, urukundo rw'Imana si rwa rukundo rw'abantu b'iyi minsi bagukundira utwufise. Oya, Imana yiza kuba imeze uko ntiyari kuba ari Imana. Ndabisubiramo, Imana yiza kubidukunda kubera ivyo dukora, ndakubwiza ukuri ntiyari kuba ari Imana. Ariko Imana yadukunze twebwe tutaranabaho, yadukunze n'amatanguriro y'iyi si ataranabaho. Nta muntu n'umwe yigeze ayitakambira, ayigobera ngo aba bantu bagiye gupfa. Niyo yibwiye ubwayo, iravuga ati sinkwiye kureka abantu naremye, abantu nkunda bapfe rubi, reka nondere uburyo bwo kubacungura. Kubera iki? Kubera ndabakunda. Ariko Imana yiza kuba ari mpanguhe, ariko kuvuga ati genda hiyo, mwe mwaradekonye, nimushake mupfe, umuriro urabarindiriye. Ariko suko Imana n'umuvyeyi. Umwana wawe nubwo yokosha akagira ikosa okunuku, umuvyeyi aguma akunda umwana wiwe. Umwana wiwe nubwo yoja mu gasho, umuvyeyi afata iya mbere kugenda kuraba umwana wiwe mu gasho. Nubwo yoba yakoze amakosa ameze gute, abantu bariko baramukubita, umuvyeyi uzobona aza yiruka atabara umwana wiwe ati banza muhagarika ivyo bintu, hama twumvirize ikosa uyu muntu yakoze canke umwana wanje yakoze. Yesu ashimwe cyane. Rero nimba umuntu ameze uko, ca wiyumvira Imana. Urukundo rw'Imana rurenze ivyo turiko turiyumvira, ivyo ducira imanza abantu tubabwira. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rw'Imana rurenze ayo mategeko bakubwira mu iyo dini. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bariko baragwana urugamba kugira ngo bakore ibintu vyiza, ngo ntutsitaze mugenzi wawe, ariko nabijya vyiza uri kurakorera uwo mugenzi wawe, hari igihe wisanga wamutsitaje. Abantu bariko baragwana urugamba kuje ngo sishobora kwambara ukungo ntacumura, kuko ngo barambujije kwambara ijinisi, ndayambaye ni icaha, ndiye inyama ni icaha, kuciwe ngo nta kabenzi njya kw'Imana ngo ntivyemera. Ugasanga wama muri ivyo, ukama wifuza gukora ibintu vyiza, ariko ukabona ko bitabaho, bidashoboka. Ukisanga umeze nka Pawulo. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo nifuza gukora ivyiza misi yose, yifuza gukora ivyiza kugira ngo anezeze Imana, ahimbaze Imana, ariko ikibi kikamwitanga imbere. Araboroga ati ninde yonyiza. Ariko yarakuze agera ku rundi rigeze, amaze gutahura urukundo rw'Imana, aravuga ati Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, kuko muri we urukundo rwiwe ntirwigera ruhera. Hariho n'ahandi yaciye yandika aravuga ngo
niki contandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki contandukanya n'urukundo rw'Imana? Nuguhamwa n'inzara, nukwambara ubusa? Oya, nuko abantu bakuvuze? Wapi! Urukundo rw'Imana nagahebuza. Urukundo rw'Imana rurenze icyaha cyo gusambana, icyaha cyo kwica, ibi byose, ivyo vyaha uzi. Urukundo rw'Imana rurenze ivyo vyose. Iyaba gukora neza ari byo bidutwara hafi y'Imana, ndakubwiza ukuri, za PAM n'ayandi mashirahamwe ya ONU, UNICEF n'abandi benshi, abo babara ba mbere bari bese mu ruhande rw'Imana. Ariko ntitwakirijwe kubw'ibikorwa. Oya, ntidukundwa n'Imana kubera ivyo dukora. Oya, ariko dukunzwe n'Imana nyene kubera idukunda. Dukundwa n'Imana kubera idukunda. Rero nta kintu na kimwe gishobora guhindura urukundo rw'Imana. Nivyo watsitaye, nivyo, ariko ntibivuze yuko Imana itagukunda. Haguruka, bandanya urugendo. Iyo gukora ikibi gituma udakundwa n'Imana, Pawulo ntiyari gukunda n'Imana. Oya, kuko ni bibi vyinshi yakoze. Ariko uyu munsi nta muntu ashobora kuvuga ubutumwa bwiza, nta muntu ashobora kwigisha agenda atavuze Pawulo. Yo gukora ikibi biba bidutwara kure y'Imana cyane tudakundwa n'Imana. Petero uyu munsi ntaba avugwa, kuko Petero yakoze ibintu vyinshi, arihakana na Yesu. Ariko Yesu aramubwira ati, kuri wewe niho nzokubaka urushengero wanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kunyiganyiza. Yesu ashimwe cyane. Dawidi twese turamuzi kandi turazi ivyo yakoze usomye Bibiliya, ariko ivyo ntivyamutwaye kure y'Imana, ntivyatumye Imana itamukunda. Ahubwo Imana yaravuze ngo, mbonye umuntu afise umutima nk'uwanje. Ibaze kweli, ibaze, mbonye umuntu afise umutima nk'uwanje. Uko Imana nshuti yanje ibona canke iraba, siko abantu baraba. Uyu munsi hari umuntu ushobora kubona peti, uyu n'umupagani umwe mubi, ukavuga ati kabisa uyu ashobora no kuja mu ijuru. Ariko nagiye gutahura ijambo rimwe. Hari umuntu yavuze neza ngo urashobora kumenya vy'ukuri aho umuntu yacumuriye, ariko ntushobora kumenya aho yihaniye. Kandi ikiraje ishinga abantu uyu munsi nukumenya aho yacumuriye kuruta kumenya aho yihaniye. Kuko iyi si sinzi nuko nayivuga, isi niko imeze, niko yubatse. Ariko ushobora kubona umuntu ari umunyavyaha, wa munota wa nyuma akavuga ati, Yesu ndakwinginze umbabarire, nkavya bisuma ku musaraba. Abantu bose bari babizi, ubibonye avuga ati ibi nibisuma tu, abantu lazima barafa kandi nta juru baronka. Ariko witahuye, wabonye urukundo rw'Imana, aravuga ati, Yesu unyibuke niwagerayo, unyibuke azozirura umwami, ntuzundeke. Yesu ashimwe cyane. Ariko wa wundi yase kubona urukundo rw'Imana, ivyamubaye ko murabizi. Urukundo rw'Imana nigo rwakijije ya gisuma ku musaraba, kibana na Kristo muri paradiso. Taruko ibikorwa vyacu vyari vyiza ngo gihimbaza Imana. Oya, ariko kubera urukundo rw'Imana, naco cakira urukundo rw'Imana kirabona. Urukundo Kristo akunda abari mu isi, kirabona yuko Yesu Kristo ari umwami. Gifata ingingo ubuzima turimo. Ni wewe
vyose ubifise mu kiganza, guhitamo iciza n'ikibi. Ico gisuma cahisemwo gufata ingingo nziza mu gihe ikindi kigenze cacu camuraba, kandi naco cari gifise amahirwe yo guhitamwo neza, ariko gihitamwo nabi. Imana idufashe cane, ariko Imana iradukunda cane. Imana iragukunda nshuti yanje uri kurankurikirana, wewe utaramenya urukundo rw'Imana, ndi ngaha kukubwira yuko Imana igukunda. Yesu aragukunda kandi biramuhimbara kuguha ubwami. Nahawe ho kwinjira mu rukundo rw'Imana, urufunguruzo ni wowe urufise. Yesu yaravuze neza mu vyahishuwe, mpagaze ku rugi ndadodora, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura, ndinjiriwe sangire nawe. Nshuti yanje, ni wewe ufise urufunguruzo rwo kugurura Kristo yinjire mu buzima bwawe, canke ntumugururire. Vyose n'amahitamo yawe. Nkuko twayibonye, ibisumba bibiri, kimwe cuguruye umutima wacu, Kristo arinjira, ariko ikindi kiranka kugurura. Ariko icugururiye Kristo cyarose ubugingo budahera, kuko Bibiliya iravuga neza ngo uwufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Rero udafise uwo mwana ariwe Kristo, nta bugingo aba afise. Yesu ashimwe cyane. Rero nta vyaha na bimwe wakoze Imana itokubabarira. Nta caha na kimwe gihari gikomeye kirusha imbaraga amaraso ya Kristo Yesu. Nimba watsitaye ukagwa, haguruka, urugendo ruracyari rurerure. Imana iragukunda. Imana si umwagirizi itwagiriza ivyaha vyacu habanamba. Niyo mpamvu na wa mugore yafashwe asambana, abafarisayo bakamuzana ngo Mose yaravuze ngo umuntu niyafatwa ariko asambana aze yicishwe amabuye. Yesu ntiyigeze amwagiriza, oya, ahubwo yamweretse urukundo, yamweretse urukundo amukunda. Yesu ashimwe, arababwira ati utarakora icaha muri mwebwe namutera ibuye. Habura n'umwe, kubera Imana ibona imitima yabo ko bose buzuye ivyaha. Tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana, twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, nta kintu na kimwe twigeze dukora, oya, twakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubw'ukwizera Yesu Kristo, kubw'utahura urukundo adukunda, gutahura igikorwa yakoze ku musaraba ubw'ivyaha vyacu. Rero ayo mahigwe aracahari, ubwo buntu buracahari, umuryango uracuguruye. Ni wewe wo gufata ingingo kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo. Ni wewe wo gufata ingingo kugira ngo ube umwana w'Imana, kuko Bibiliya iravuga neza ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo ntibavyawe no kwifuza k'umugabo n'umugore, ariko bavyawe n'Imana. Nagira ngo ndakubwire, Yesu aragukunda kandi ntazokwigera areka kugukunda, karagukunda cyane. Sangiza abandi iyi link, mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.